ngira shimire kandi abantu bose bitanze kugira iryo soko yubaka. Abantu benshi baratangaye, niho bagiye gutahura ca civugo ngo turi kumwe twese, turi kumwe twese. Byaraye bibonetse yuko bishoboka kuko iryo soko yubatse ku miliyaridi 3 kandi ayo mahera yose nka yose yavuye mu bene gihugu baterereye. Ni mu bakomera amashi cyane. Turiko dukengurukira igisagara ca Bujumbura, dukengurukira n'izindi ntara. Nta ntara n'imwe nasanze itarimwo ibikorwa vy'iterambere. Nagomba mukomera amashi babura amatari bose b'intara zigize Uburundi. Byarantangaje cyane kuko nk'intara zahora ubuziwe n'umenga zari inyuma, koko twasanze zavuye hasi, ziriko ziragira amahinguriro, ziriko ziyubakira inyubako ziteye igomwe. Wogenda i Makamba wovyibonera, ugiye mu Rutana ukabona ivyo bari mu tuvyibonera, ugiye mu Ruyigi usanga bariko barakora, wagenda mu Cankuzo uko nyene, wagenda i Muyinga uko nyene, Kirundo, intara zose z'Uburundi nta ntara n'imwe ntasanze iri mu nyubako. Hanyuma bene gihugu amarigara ariko aragabanuka cyane. Turwanya amarigara kuko amarigara niyo avamo abantu bafungura batakoze aribo batera ubukene. Naganda batera akamo, uno munsi mu Burundi dukeneye abagwiza tunga, ntidukeneye abagwiza bukene. Abantu bose baba ku marigara n'abagwiza bukene, abakomisiyoneri n'abagwiza bukene. Ingomag